Paul Kagame ndamuzi kandi twaranasangiye kandi ndibuka ko ari we yansaba telekomande ngo yo kwica Perezida Habyarimana akiri kure, na niyo mpamvu mubona ndiko ndababwira bino kuko ndi hagati ya ino dossier. Ikaze bakunzi ba Free Podcast TV, ndizera ko mwiriwe amahoro kandi muguwe neza. Ndabahaye ikaze muri ano makuru n'ubusesanguzi bwo kuri uno muhingamo, kuri uno musi wa mbere igenekerezo rya 12 ukwezi n'ukwa mbere umwaka ni wawo ndinyeneye 2026 tugitangura tukiriko turahonja. Nshimye kuza no gukora kwanza introduction gatoyi kuri uno mu Capitaine Paul Baril kugira mutahure neza uyu mugabo abivuga par jalousie. Uyu mugabo ni kintu ki? Uyu mugabo ninde? Akavuga ivyazi yabibayemo. Ariko amateka ya Paul Baril nzokora ikiganiro kinini ya cyane, na amateka ashoye kumara n'amasaha ngahe, ariko tuzoyakora série kugira mumenye ukuri ukungene genocide yakozwe no kungene yateguye, kuko uwo mugabo Paul Baril nimba ariko arabivuga nuko yahuye na Paul Kagame mu Bufaransa aje gutora telekomande ijya yasambuye indege Habyarimana, nuko yahuye na Bizimana yashiye yaba umukuru w'igihugu, Bizimungu murambabarira acaba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda à l'époque. Yagiye arahura na structure politique n'abari bagize umuhari politiquement, umuhari cyangwa umugambwe wa FPR ngo mu Burayi, muri Afrika, muri Amerika. Ndaza ndababwire nca ku masonga ko uyu mugabo yakorera leta y'u Rwanda ya Habyarimana, ariko bamuriha amafaranga agafyo kugira yinfiltre FPR inkotanyi. Ndaza mvunagure kugira tubandanye na témoignage yiwe, ariko nshimye kuza gusasira mumenye uyu n'umuntu ki. Paul Baril rero ya passionné ku ipete rya capitaine, yavutse tariki 13 z'ukwezi kwa kane umwaka 1946. Yavukiye mu Bufaransa ahitwa Vinay canke Isère. Uko akaba rero yarabaye yagiye araduzwa mu mapete cane kubera ubukerebutsi, ubangutsi bwiwe n'ubwenge bwinshi bimuranga. Muravyumva, murumva no kungena avuga, ngiye kuvunagura. Uyu rero Baril yarabaye komanda w'iciswe GIGN, ni groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Niwe yayobora cane novuga ko ari nk'abapolisi bubu. Ico gisata cari kijeje kugira intervention rapide y'ico gihe muri iyo myaka. Murumva ko atari umuntu muto. Hanyuma bakunda kumusirinoma canke azwi ku izina rya Le Clone. Ego yarabaye dekore mu bukerebutsi bwiwe mwambaza ngo none yasohotse ku ipete rya capitaine twavyumvise, none yabaye dekore hawa agashimwe kitwa gute? Yarahawe agashimwe kitwa Chevalier de l'Ordre National du Mérite. Hanyuma ya passionné canke yavuye mu kijandarume akiri muto cyane, kuko 1995 inyuma ya genocide, umwaka umwe inyuma ya genocide yo mu Rwanda, yaciye apasiona. Hanyuma no mwanditsi w'ibitabo, harimo n'iki gitabo nyene yanditse kuri genocide y'u Rwanda, ukungene yateguwe, uruharagize, aho yagerageje, aho yananiwe, byose biri muri ico gitabo. Hanyuma yagiye arafonda no mu CEO canke novuga ati yafise ama societe menshi akora mu bijanye na sécurité nationale. Akandi kantu kakabijya kagaragaza kandi n'igikomangoma, nago namenyeshe ko ari we muri batatu ba mbere batangiye gufonda ikintu bita cellule antiterroriste de l'Élysée hariya mu Bufaransa, igihe hariko aratwara witwa François Mitterrand yararimo. Murumva ko Paul Baril azi ivyari byo, arazi gucengetera, arazi infiltration, arazi kandi n'umutira d'élite, kandi n'abavyeyi biwe se yari umusirikare. Nuko hanyuma nababwiye ko yandika ibitabo, hanyuma nababwiye ko ari CEO wama societe menshi ajejwe ivy'umutekano sécurité. Hanyuma ikintu tutokwibagira nuko yaciye mu Rwanda muri passage yakoze ngo muri Afrika iriho markable canke yatumye avugwa cyane, ni kuba yaraciye mu Rwanda muri ico kiringo genocide ikaba 1994 ariho ari, kuko ndabibutse cyane ndabamenyeshe ko mu 1994 uyu Baril yafonze canke yatanguje ikintu citwa CRAP
CRAP mu majambo yose ni commando de reconnaissance et d'action en profondeur. Akaba bikora ku ruhande rwa leta y'u Rwanda rw'igisirikare y'u Rwanda. Aha rero yatangiye gukora ikijanye na infiltration mu 1990 top uko niko biri kandi murumva ko atangura avuga ko Paul Kagame yamusavye telecommande yo kusambura a distance. Bakoresheje telecommande isambura indege ku birometero bitatu. Birashoboka rero ko iyo ndege yoba yagiye iteze canke bayisambuye n'imisire iva ku isi. Byose turaza kumva muri témoignage yiwe ikaza. Inyuma y'imyaka myinshi akukurutse ariko aguma agaruka kwisonga canke mu mutima w'ivyabaye mu ikororwa canke iraswa ry'indege ya Perezida Havyarimana. Paul Barire ndakuramukije. Bonjour. Alors on va parler du Rwanda parce que ces jours Paul Barire nawe yishura ati bonjour ariyo mwaramutse mu Kirundi. Hama umumesha makuru ko yari yamutumiye atangura kumubwira amwinjiza amubwira ati ngomba tuyage ku bijanye n'u Rwanda kuko ino dossier isa ni nuko yizi cyane nuko iguma igaruka mu gihe iyi dossier yagirizwa ko ari aba extremiste b'abahutu abahutu binzigo y'inzi kirangira niko novuga umu extremiste carico ngo bagiri ko barakoroye indege bikaba vyatumye haba genocide. Wowe ubivuga kiki nivyo canke sivyo? Tubwire igituma. Ariko ntibarigera batanga izina ry'abo ba extremiste. Bavuga ngo groupe y'aba extremiste ninde yafyonze gashete. Hanyuma nk'umujandarume nkongera nkaba nk'umwana w'umujandarume ndabaza ni bande babifisemwo inyungu nta wundi muntu tuyagiza. Inyungu iri ku gatwe ka Kagame kuko iyo hataba ubwo Habyarimana Kagame ntaba ari umukuru w'igihugu uno munsi. Bega Kagame yoba ari we yari kwisonga ku mutwe wa FPR ico gihe? Oya siwe yararongoye FPR ico gihe ahubwo Paul Kagame yararongoye iperereza mu Uganda. Paul Kagame ico gihe yari umusirikare w'Uganda yahembwa umushahara w'Uganda yaragiye kugira stage mu mainite special muri Amerika kw'izina cyo kuri passport y'Ikiganda ari Uganda. Yari umuroberi yari umuteroriste ndenga kamere. Umumenyesha makuru arongera ati muri ko muramwagiriza muko mutanga ivyagiriza biremereye cyane ku ruhande rwa Paul Kagame ariko bivugwa ko Paul Kagame atari wayoboye FPR ikindi naco kandi ukagirizaho ari we yateguye yitwa rya Perezida Habyarimana kugashikira ubutegetsi. Aha ni mu gihe Paul Kagame avuga ko ababaye victime cyane abatutsi. Ndavuga bamwe mu bwoko bwa Kagame ivyo ubikura kugira ubahuke uvuge amajambo nk'aya. Tubanza tugaruke ku itariki imwe y'ukwezi kw'icumi 1990 aho abaroberi b'abatutsi bagera ku 3,000 bavuye muri Uganda. Ndavuga igihugu ca Uganda gitera u Rwanda. Uganda ya Museveni complice wa Kagame aho bari basanzwe bakorana n'igihugu c'Ubufaransa bakaba ngo bari barasinye amasezerano y'ubufatane bwa gisirikare kuva mu 1975. Amasezerano akaba yasinywe na Perezida Giscard aho François Mitterrand yaciye azana ubufasha bwo mu kirere agwana ku ruhande ku Rwanda. Aha mu 1990 il y a 4 ans de guerre jusqu'à ce que l'avion imyaka ine y'intambara gushika naho indege ya Habyarimana iraswa ikaba ari rimwe abakuru b'ibihugu bibiri ikanama leta yabo. Iki rero nico Paul Kagame n'inkotanyi bitwaje mu kurasa no gutera mu guhonya abatutsi basigaye mu gihugu c'u Rwanda. Abo Kagame yakonsidera nk'abakoraborateri nk'abafatanyabikorwa ba leta y'u Rwanda ihari bari co kimwe n'abatutsi bari mu Uganda. Ça n'a rien à voir avec les Tutsis de l'extérieur. Ariko ivyo muvyemeza gute mu gihe umengo umuntu ntiyovyiyumvira nibidakogwa aho umututsi wenyene Paul Kagame ashoboye kwirangiriza abatutsi biwe wenyene? Oya ntiyabikoze wenyene, yabikoze afashijwemo na ONU na abanyamerika. Ico gihe hari minuar yafise abasirikare 2008. Abo nabo bakaba bari barongowe n'umujenerali yitwa Kazadi. Ngo ijoro ry'iraswa ry'iyo ndege ari abasoda 8,000 hasigara abasoda 280. Ngo minuar yari kuba yaboye gukingira abo batutsi bari mu gihugu hagati bavuga ko bakorewe genocide ariko babataye nkana babasize babibona.
se mettre en akongera ko ati travers iyo minuware yari des- kuba ari isukamwo des mabisi yari kuja hagati y'abo Mais alors, bajenosideri vous affirmez ces liens ati rero entre mushatse Paul kwemeza Kagame ko et la Paul CIA. Kagame Vous yari afite laissez même imigenderanire entendre na que la CIA CIA était canke ngo CIA parfaitement yari au isanzwe courant izi des neza ko agissements, y bagiye compris gukorora donc iyo de ndege cet bazakorora igikorwa attentat c'ububisha co qui kwica aurait, perezida Habyarimana n'ivyagiye organisé birakurikira sur des ibi ntimwumva ko accusations très biremereye graves. cane En rwose 1994, encore amaraso le agitemba sang mu coule Rwanda encore Kagame à Kigali. yaradekoye Au mois de yarashimiye juillet, bagenzi Kagame we décore ba ses amis CIA américains mu de kwezi la kw'indwi CIA. byo ndatanga amazina Je nkatanga donne les noms dans n'amatariki le mu livre, je gitabo donne les dates, nanditse etc. mu mirongo En icenda na kane mu kwezi 1994, au mois kw'indwi de juillet, yarabambitse il les amapeti décore et il les aranabashimira ku remercie de bufasha leur aide bamuhaye et de leur ati soutien. CIA rero Ça iri veut mu dire que la bishe CIA est Habyarimana impliquée dans na cet Cyprien attentat. b'u Burundi Ils sont impliqués apana dans mu le bwicanyi plan gusa barimo no global mu de mugambi chasser munini wo guhonya les abavuga francophones de la igifaransa zone mu des mazone Grands canke mu Lacs, gace pas ka seulement pays du de Grand Lac mu Rwanda, biyaga binini mais si mu également Rwanda des gusa autres no mu pays bihugu voisins. bibanyi Il faut savoir que Paul la Baril CIA arabandanya avait ababwira un ati ami et un mumenye ko complice, CIA c'est le yari président ifise Museveni. umucuti canke yari Il a ifise été choisi parce qu'il umubisha faisait wundi bakorana barrage ariwe à Museveni l'islamisme kuko ariwe venant du yabafasha Soudan, mu kubijanye de Hassan n'abayisilamu el-Tourabi bo et de muri Omar Sudani el-Bashir. mu gihe ca El J'étais en Bashir mission Jewe pour ico le gihe président nari mu Rwanda mu Abiyaramana et mabanga pour la France, au même titre que les trois pilotes ico gihe nari mu mabanga ku bwa Habyarimana hamwe n'igihugu c'Ubufaransa co kimwe n'abapilote batatu eka n'abakopilote hamwe n'abamekanisiye bakororanywe muri iyo ndege inyuma y'amasezerano y'Arusha Kagame yari yasinye na Habyarimana ariko Kagame atubahirije ngo kubera yari afise icizere c'abamwemereye kugira intervention militaire jewe ubwanje n'abo bapilote n'abo mekanisiye bakorowe n'iyo ndege twari ku gikorwa c'igihugu bakaba bari mw'ishirahamwe ryitwa Société Civile Satif twari mu gikorwa c'Ubufaransa igihugu cacu ikindi kintu nkoramutima ni uko umucamanza atatwenga atavyinata yitwa Burger yari yakora muri service antiteroriste mu Bufaransa yari yatanguje imitahe yo gufata Paul Kagame n'abo bakorana ndabibutse kandi ko umucamanza Meirelles umu-Espanyole ku bijanye n'aba-Espanyole biciwe mu Rwanda mu gihe batari mu ntambara canke mu gisirikare yari yasohoye imitahe yo gufata ingana ku 40 kuri izo manda zose canke iyo mitahe yose yo gufatwa harimwo Kagame na etat-major yiwe Paul Baril yongera ko muri equipe canke mu mugwi wagiriza Paul Kagame ari wasigaye ari wenyine ahema Paul Kagame ndamunzi twarasangiye kandi yaransavye ngo kandi yaransavye na telecommande yosambura indege ya Habyarimana Paul Baril akongera ko ati ndashaka mutahura ikintu kimwe ni kubera iki ari jewe bizungurukirako ni kubera kino dosiye ya jenoside y'u Rwanda ari je izungurukirako nuko ari jewe umwe mu vyabona sigaye mpema kandi akaba ari je natumye habamwo agatege mu bijanye n'ubutungane bw'iyicwa n'ihanurwa canke ikororwa ry'iyo ndege ari bakuru b'ibihugu Habyarimana na Cyprien ndagira ko ndababwira ko umwe mu bapilote banse gukopera banse gukorana nabo babisha ba extremiste bace bamurasira umugore azira ubusa rero kuva ico gihe nta butungane bwahabaye nta dossier ntaki ico nsaba rero nuko nsaba ubutungane buhabe ubutungane imiryango yabuze ihabwe indishi y'akababaro nuko arangiza Paul Baril avuga iyi rero akaba ari incamake imwe mu vyaranze jenoside igihumbi 1994 tukaba tubakengurukiye.